Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho tugiye kwibanda ku vyabaye kuri uyu munsi, cane cane mu birori vy'uko Uburundi bwahimbaje kuri uyu wa mbere imyaka 62 irangiye Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Ku rwego rw'igihugu ibirori vyabereye i Gitega. Mw'ijambo rero yashikirije buca bivuka imyaka iheze, umukuru w'igihugu akaba yateye akamo abanyepolitike kudashuha imitwe kubera amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka n'abajenama b'amakomine azoba mu mwaka uza. Varisito Ndayishimiye akavuga ko amatora ari ikimenyetso co kwikukira mu kwitunganiriza intwaro. Yarerekanye ko hadashimishwa na zimwe mu ndongo zidakora ku neza y'igihugu, azagahamagarira kuba akarorero mu bikorwa. Bamwe rero mu bitavye ibirori vyabereye mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko kubona Uburundi bumaze imyaka 62 buronse nayo kwikukira ari intambwe ikomeye cane. Naho biruko rero babona ko mu gihugu hari ingorane mu vy'ubutunzi ziturutse kw'ibura ry'igitoro, amafaranga mvamakungu n'ubushomeri. Bakemeza ko rero ibifungurwa bihari ariko ko bigora kubashikira kubera atagitoro, bagasaba leta gukora ibishoboka vyose kugira ivyo bibazo bitoregwe umuti. Mu gisabisho ciwe rero Musenyeri arongoye Diocese nkuru ya Gitega akaba yavuze ko imyaka 62 iheze ubumwe bwatosekaye, amacakubiri arinjira mu bantu. Bonaventure Nahimana rero akabona ko ingeso y'ubunebwe yaganje abarundi batari bake, agasigura ko ivyo navyo bicira inzira ubukene bwasinzikaje abarundi. Agasaba Imana ko yo haba arongoye igihugu ubutwari bwo guharanira ineza rusangi, iterambere no kwishira ukwizana kw'abanyagihugu. Umwe mu bamenyeshamana mu idini ya Islam nawe rero akaba yasavye Imana kuronsa ububasha umukuru w'igihugu bwo kumara inyota abarundi mu kubaronza ivyo bakeneye bataridoga, kumwe abanya-Israel bidogera Musa. Sheikh Ramadhan Kanyarufuri akagira ati natwe abarundi ntibaridoga ariko uwihigimye mu Burundi abavuze. Abarundi rero baranyotewe n'ibitwazi vyabo biranyotewe, kumwe rero wabwira Musa ngo akubite ku rutare maze amazi acuntubuke ibinyobwa biboneke, ububasha nyene icubahiro akubite ku rutare maze inyota abarundi bafise ihere. Ivyo rero ni bimwe mu vyavugiwe mu birori, ariko tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye mumenye ivyo Angelina Ndayishimiye yoba yerekanye. Ikindi kandi tukagaruka ku majambo y'umukuru w'igihugu n'ubundi yoba yababaje abarundi bagiye batandukanye, tukaza rero kugaruka uko vyose vyari vyifashe muri ivyo birori. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV, turabahaye ekaze. Mu masanamu yagaragaye nk'uko namwe muri ko muyabona muri aya makuru, Angelina Ndayishimiye yibukije ko arico gihangange gisigaye mu Burundi. Mu birori rero vyo guhimbaza imyaka 62 iheze Uburundi bwikukiye, Pasoni mukuru w'igihugu yaje yambara umudari uhambaye w'igihugu bita Le Grand Cordon. Mu myaka iheze rero uwo mudari waba wambawe n'abagabo babiri, ni Lieutenant General Adolphe Nshimirimana na General Alain Guillaume Bunyoni. Bafatwa rero ko ari vyo bihangange mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Mu myambaro yiwe Angelina Ndayishimiye akaba yibukije ko atawe bangana mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, bahorana uwo mudari umwari mu kuzimu, ubundi yaciriwe kuba mu buroke iminsi yose asigaje kw'isi. Angelina Ndayishimiye rero bamwe bakamufata ko ari we perezida w'ukuri w'u Burundi muri kino gihe, ico ategetse cose kiraba. Ivyo biru no mu vyatumye rero imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca itozekara rwose. Angelina Ndayishimiye rero wenyine angashobora no guhinduza Perezida Ndayishimiye ijambo aba yarayapfunditse n'umushikiranganji wa mbere n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Varisito Ndayishimiye wewe agatangaza ko tabukene buri mu gihugu. Ku mukuru w'igihugu rero niko avyemeza, akemeza ko Burundi budakenye kuko ngo bifise umutahe umuntu yaherako ngo yaba mw'isi ndimwa n'amazi arico gituma kidashobora guhomba. Ni mw'ijambo rero yashikirije mu guhimbaza imyaka 62 Burundi bwikukiye. Varisito Ndayishimiye rero akababazwa n'abantu bacafuza igihugu mu kuvuga ko gikenye mu gihe mwimbura w'umusesekara atanze riri ku butaka bw'u Burundi. Ashima abarundi b'imboneza bamaze rero kuguruka amaso bagakura amaboko mu mpuzu bakamenya aho itunga riri. Aha rero akaba atanga akarorero ka bamwe mu rwaruka bagiye gukorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, abandi baja guhingura ivyo bimbuye
biboneka ko urwaruka rutagifise umwiheburo kuri kazoza karwo keretse ibinebwe. Ndayishimiye rero akaba ahamagarira abarundi gukorera hamwe mu kubandanya barwiza umwimbu no kwitegurira amatora yo mu mwaka wa 2025 batekanye nk'uko twanabigarutse dutangura aya makuru. Umukuru w'igihugu ca Chad rero Mahamat Idriss Déby Itno n'umwe mu bashitsi b'iteka baje kwifatikanya n'abarundi muri ivyo birori, akaba yashitse kuri stade Ingoma. Abategetsi rero batandukanye b'u Burundi bakaba nabo bari bahashitse. Bagaragaye rero mu masanamu nk'uko mubibona harimo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe Cegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko kandi vyabaye nuko n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akengurukiye cyane perezida wa Chad, dore ko ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yari yifatikanije n'abarundi muri ivyo birori. Ndayishimiye rero akaba yarabigabwiye baje kwiga iyo ntayo kwikukira ko Burundi bwaronse mu gihugu mu makwa 1962 k'igihugu ca Chad gifise umwihariko ku Burundi. Bamwe rero mu banyagihugu baraho Igitega bakaba babwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko naho igihugu kimaze imyaka 60 n'icikukiye, bobo rero batavuga ko bikukiye mu gihe bashonje, abandi nabo bagikumirwa mu gihugu cabo. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Prona warondeye intayo kwikukira, nawe nyene arabona ko akira agahaze. Yavuze ko irage rya Rwagasore yiguze Burundi kugira bwiganzura abakoroni, aho yifuza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko, abatware bagatwarira bose rekire kibazo. N'umugambwe rero CDP urongowe na Anicet Niyonkuru, bobo rero baremera ko Burundi bwikukiye muri politike, yamara bakavuga ko mu gisata c'ubutunzi akiri byinshi vyo gukosora. Nkuko vyama mu Burundi rero ku munsi mukuru wo kwikukira bakoze neza barashimirwa. N'umwaka w'umukuru w'igihugu akaba yashimiye abasirikare, yemeza ko babaye intware mu gutabara igihugu ca Kongo. Ibirori rero vyo kwikubika intsinzi yo kwikukira ku Burundi bikaba vyukuruwe n'ikarashishi y'abasirikare n'abapolisi imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye n'abandi bategetsi. Hari kandi abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi na General El Hadji Alioune Samba, umunyasenegal yatwara ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu zari zijejwe kunywanisha abasirikare kugira ngo habeho igisirikare kimwe mu nyuma yo guhagarika intambara mu mwaka w'2003. Umukuru w'igihugu ca Chad Mahamat Idriss Déby Itno yavuze ko igihugu ciwe gishobora kuba isoko y'icayi ryo mu Burundi. Umutegetsi rero akaba yabivugiye mu biro vyo guhimbaza imyaka 62 Burundi bumaze buronse intayo kwikukira, yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Perezida wa Chad rero akaba asanzwe ari no mu rugendo mu Burundi kuva kwa Mungu. Ahawe ijambo rero muri ivyo birori vyari bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Mugenzi we wa Chad Idriss Déby Itno yashimikiye ahanini ku bikwiye gukorwa kugira imigenderanire y'ubutunzi n'urudandazwa hagati y'u Burundi n'igihugu haramutswa igende neza. Mahamat Idriss Déby Itno akaba yagize ati muri Chad ni igihugu canje turamwe icayi, Burundi nabwo burarema bukimbura cane icayi. None ku isoko y'icayi ibihugu vyompi bihana ibidandazwa ku rugero rungana gute? Mukuru wa Chad rero akaba yabandanije avuga ko hageze rero ko ubutunzi bw'ibihugu vyompi budufasha kubakira hamwe iterambere rya bose. Icayi rero kikaba gisanzwe kiri mu biterwa njabuka amazi Burundi bushora hanze bugakuramwo amafaranga y'agaciro, ariko ahanini cahora gishorwa mu bihugu vy'Iburaya, handi cagurishwa mu camunara ribera kw'ivuko rya Mombasa muri Kenya. Bindi rero umutegetsi wa Chad abona vyoshimikirwa ko harimwo ibisata vy'ubutare, uburimyi n'ubworozi. Akaba rero mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yatangaje ko imigenderanire yari isanzwe ikomeye hagati y'ibihugu vyompi. Akaba yibukije ko mu ntureka za 2015 igihe mu Burundi hagira harungikwe inteko mvamakungu, umukuru w'igihugu ca Chad w'ico gihe akaba na se w'uyu ariho ubu ari mu bake biyamirije baranagwanya iyo ngingo. Mw'ijambo rero yashikirije umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagarutse cane ku butwari bw'abasirikare b'u Burundi barungitswe gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umuhari M23 ndetse urwaniriza leta mu buseruko bw'ico gihugu. Akaba rero yari
yaraye anabivuze mu ijambo yashikirije igihugu buca himbazwa umunsi w'intahe yo kwikukira. Yagiriye ko rero yambika imidari yo kwitangira igihugu Liyetona Nderabakora na Jida Nahimana Firmini abasirikare babiri rero ashimagiza ku kuntu bahagararira ibirindiro aho muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi rero bakaba bifatikanije n'abo muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko SADC bamaze igihe bafasha leta ya Kongo guhangana n'abagwanyi b'umuhari M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Leta ya Kongo rero ikavuga ko umuhari ushigikiwe n'u Rwanda ico gihugu c'u Rwanda co gihakana. Umuhari rero ukaba uherutse no kwigarurira Kanyabayonga, ikindi rero gisagara gikomeye muri ako karere. Ni gutyo rero vyari vyifashe uyu munsi mu birori vyo kwizihiza yo kwikukira imyaka rero 62 ikaba iheze mu Burundi baronse intahe yo kwikukira. Mwavyumvirije rero mu magambo makuru w'igihugu yagiye agaruka ko ndetse n'ic'abanyagihugu bagona ku bihe Uburundi burimwo bitoroheye abarundi bagiye batandukanye. Reka rero tubandanye n'ayandi makuru yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi gitangaza inkuru zigiye zitandukanye mu bisata vyinshi by'abenegihugu. N'ubundi rero bakaba bashimikiye ku kibazo c'uko muri Uvira hari abana b'abarundi bari mu bigo vyo kurindiramwo bafise ingorane nyinshi rero muri iyo miryango ikaba imaze umwaka urenga muri ivyo bibanza vyo kurindiramwo. Ico kiringo nyene abana babo bageze kwiga bamaze bari muhira baciye rero badukana ivyo kuja gusegerereza. Ayo makambi rero yo kurindiriramwo ari Kavimvira, Sange na Monge mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abavyeyi rero bakavuga ko habaye gucererwa cane ku bana babo bageze kwiga kubera rero kubura ico bakora. Abana rero barasohoka amakambi bakaca baja gusegerereza mu bisagara vya Baraka na Uvira co kimwe n'Isange. Mwijoro rero co kimwe no ku murango abahungu n'abigeme barasegerereza mw'ibarabara, abandi bakaja mu mazu y'uburiro canke bakadodora kuri buri nzu barondera ico bafungura. Niko rero vyabonywe n'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Enoke amaze umwaka hari muri ico kigo co kurindiramwo ubuhungiro. SOS Media Burundi yasanze uwo muhungu aturuka mu ntara ya Cibitoke muri Aruko bushira uburengero bw'u Burundi ari kumwe n'abana bashika 30 bariko barasegerereza. Bagasaba rero urenganye wese muduga canke pikipiki ryose kirenganye. Izi myaka mike rero nka Yves Ndayizeye yaturuka muri komine Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Ku ruhande rwe bahitamwo kurondera akazi mu kibano kugira ngo babeho. Umuyabaga rero Ndayizeye akaba akoreshwa mw'ishirahamwe ry'imbaho, umusenyi n'urucekeri rw'amabuye. Ati ivyo bimfasha kudasubiririza ko abo ari we wese, niko avuga. Ubushobozi bw'abavyeyi nabwo bugaruka kuko Christine ni umuvyeyi w'abana 7 akavuga ko abana b'Ikavimvira ikigo kirimwo abarundi barenga 3,000 atayandi mahitamwo bafise atari ugusega. Benshi muri bo bakaba baravuganye na SOS Media Burundi bavuga ko barushe. Amashirahamwe yigenga rero akaba atewe impungenge n'abo bana basegerereza baratera ngo uruhagarara mu mabarabara no mu mihana. Niko rero bibonwa n'abaserukira ayo mashirahamwe. Bisanzwe rero abari muri ivyo bigo vyo kurindiramwo bategerezwa kuba barajanywe mw'ikambi ya Mulongwe aho muri ako karere nyene. Umurwi w'igihugu rero ujejwe impunzi igisata c'Ibuvira kikavuga ko habaye gucererwa guturutse kw'icika ry'uruja n'uruza kw'ibarabara rihuza Uvira na Fizi, teritwari irimo iyo kambi ihaye indaro impunzi zirenga 15,000 z'abarundi. Icuka ry'ibarabara rero ryavuye kw'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Sud Kivu rero ikaba iharurwamo impunzi z'abarundi zirenga 41,000 zahunze ahanini uruhagarara rwa 2015 rwavuye ikindi kiringo c'umwisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu kwezi kwa gatanu uwo mwaka wa 2015 nyene. Aha rero duhereje aya makuru yacu, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubagezaho kuri uyu mugoroba. Ni imbonesha kuri ya Hejuru TV bagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Mani bahezagire.